igituma ngo mvuze ngo Imana ishimwe Yakobo yigira inama jewe ifoko nsenga ndirira Imana kugira ngo inkure kwizina pisi impe irindi zina risha inkure kwitankiro impe faveur yayo ninaseruka imbere ya mwene wacu anyakere ntanyice ngo agicane n'abana banje urumva yahisemwo neza ngomba kubwira n'abavyeyi wowe warabikoze nabi nk'uwo urazi gajije umwana ahubwo umwana w'ikigaba niwe warukwiye gutonesha cyane wi niwe warukwiye kwereka urukundo rwose kugira ngo wa rukundo uri kuramwereka rumugarure mugabo we igihe umuvuma igihe umutuka menya ngo uyu muvumo uri kuramutuka uri kuramuvuma uri kurashita noneho ibyo satani abashaka ku buzima bw'uwo mwana ahubwo wewe uba ukwiye kumuhezagira uba ukwiye kumwamira ivyamwa ukamubwira neza kugira ngo ugarure umutima wiwe mugabo igihe umutuka umuvuma noneho uri kugufasha satani Mahoro cyane bakunzi ba Horikana TV mwaramutse mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye turabakunda turabifuriza akazi keza ndetse n'ibihe vyiza kuri umwe wese ahaherereye ndabibutse yuko kuri micro ari Gisirene Haziyo akaba ari na je sanzwe ndabashikiriza ibiganiro byo kuri Horikana TV ndi kumwe n'umumama wacu umuvyeyi wacu musanzwe muzi kandi mumenyereye mu butumwa no mu biganiro bindi byose byo kuri Horikana TV akaba ari we asanzwe yarazanye igicapo ca Horikana TV nukureka tumushimire mumfashe bakunzi ba Horikana TV muri kumuradukurikira mumukomera amashi menshi gose nuko tutayumva menshi cyane kuko mama Haure arashoboye nukuri ibi bintu turabikora kandi bikatugora twebwe tukirabaje ngira rero mu mama nk'uyu nukuri turamushimiye cyane reka rero ndamwakire urakoze cyane sawa ego urakoze kunyakira ego urakoze no kunsabira amashi Imana iguhezagire amen n'abakunzi bacu Imana ibahezagire namwe n'abayakomye Imana ibahezagire nuko karibu kandi ego urakoze muhira ni sawa n'amahoro Imana ishimwe ko mwabyutse amahoro ego narahevye narihanye ibintu byo kuvuga ngo uraberewe ngo usa neza wowe no kudurabireka urati ko wabimbugije kudurabireka yagenzo bivuga rimwe basi yego sawa naberewe cyane uzobivuga ari buhoro buhoro uzobireka okay sawa reka rero twakire umutumire wacu mu kiganiro tugiye gukorana nawe yabaramukije reka rero tumubwire adusengere tumusaba dusengere haba dutangura ikiganiro data mwiza uvyagiye ahera cyane abana bawe tugiriwe neza nawe uyu munsi kuza kuri ino plateau kugira ngo tuganire n'abana bawe none turasabye mpwemu yera twaramuhawe ngo adufashe muri byose azabane natwe muri kino kiganiro kugira ngo kibashe gufasha imitima myinshi ko ndabizi neza nta na rimwe ijambo ryawe rivugwa ngo ribure ububasha kugukiza no kubohora rero turakwiyambaje mpwemu yera ngo riherekeze kandi rishike mu mitima ya benshi urakoze icubahiro n'amashimwe bibi byawe mu izina ry'umwami wacu Yesu nsenze nizeye kubyumvise amen amen nuko rero reka twinjire mu kiganiro cacu nyezina ikiganiro cacu kiravuga ngo mbega gutonesha umwana gusumba abandi harimo ingaruka ni mu kiganiro cacu cuno munsi utora agatebe wicare kuba zogikwirikirana abamama bazogikwirikirana canke abapapa bazogikwirikirana turashaka ko kizogira ico gihinduye kumbure nimba woba wahora ubikora utabizi reka wumvirize impanuro ndetse nico bivyara kibi nuko turamuhaye ikaze mama Haure umutumire wacu mu kiganiro kazi ego urakoze cyane kuri iyo sije ni kuri ni sije inini kandi abavyeyi bakwiye kumva gose
kuko burya nasanze umuvyeyi ariko aratonesha cyane umwana umwe ariko akwegera umujyano hagati y'abana uri kukwega umujyano ugasanga abana barashoboye no kwicana abana barashoboye kwankana kandi ni byiza ko umuvyeyi naho ubona umwana afise amakarite gusumba abandi wogerageza by'ukuri ukamwereka ko ari bisanzwe ntushake kumwereka ko ari gitangaza cyangwa ngo umuhe amavantage gusumba abandi kuko bituma haba kwinuba uyo cyangwa ugasanga n'urwanko rurabaye hagati mu bantu rego nuko mbega no munsi ku bariko baradukurikirana hariho ababikora kandi ngira ngo kumbure bakabikora batazi ingaruka yabyo canke batazi kizokurikira mu nyuma d'abord tugitangura ikiganiro urakeneye kutubwira mbega ni gute gutoneshwa umwana atoneshwa gute umuvyeyi atonesha umwana gute hariho utuntu umuntu asanga yisangamwo atazi uno munsi rero tugiye kubimenya mbega ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo ndiko ndatonesha umwana okay reka ndakubwire cyane cyane nk'ibintu bikunda gukomeretsa umutima w'umuntu hariho nk'igihe umwana usanga ukunda kumutera amashugwe ukamuvuga neza ukamuha ibintu bisumba ibyo uhaye abandi ivyo bituma umwana babara uwo atariko arabikorerwa ababara kandi uwo nawe ariko arabikorerwa akumva umenga hari ikintu ariko ararusha abandi ndetse ugasanga ariko aranabagendera no hejuru reka nsome ijambo muri Bibiliya mwumve umuvyeyi yagize yikomporse nabi atonesha umwana umwe afata ibyagira bironke umwana mukuru agashaka ngo bihabwe mutoyi hanyuma kandi aranabikora abikoze bigira ingaruka ikomeye reka ndarisoma iryo jambo ry'Imana mw'itanguriro ni igice ca 27 turasoma umurongo kuva ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'14 haravuga ngo Rebeka yumviriza ibyo Isaka abarira Esawu umwana wiwe nuko Esawu aja mw'ishamba kurondera icyahiga ngo akizanire se maze Rebeka abarira Yakobo umwana wiwe ati numvise so abarira Esawu mukugwawe ngo agende amuzanira icyahize amutekereze icumbe arye amuhezagire imbere y'Uhoraho atarapfa nuko rero umwana wanje ni wumve ibyo nkubarira genda mu mukuku unzanira amasugura abiri y'impene abiri meza nanje ndonderere so ndamutekereze ishe gose nkiza asanzwe akunda nawe uheze uzishire so arye kugira ngo aguhezagire atarapfa Yakobo yishura Rebeka nyina wiwe ati eheraba Esawu umukugwanje n'umuntu yakatse ibyoya nanje umubiri wanje urasenya kumbure data yonkorako ngasa n'indyajya kuri we nkikwegera umuvumo mu gishingo cy'umuhezagiro nyina aramwishura ati mwana wanje umuvumo vumwe uzombeko pfa kunyumvira gusa ugende uzinzanire aragenda arazizana aziha nyina ateka inyama zazo ziracumba ziba nk'izo se asanzwe akunda amen urumva aba bana n'abana babiri Esawu na Yakobo n'abana bavukana mugabo papa wiwe Isaka yarakunda cyane Esawu kubera iki yamukunda kubera yari umwana yakunda guhiga hama akazanira sakarya urumva hama ngo Yakobo nawe wari umwana yakunda kuguma muhira akagumana na nyina akajya aramutuma urumva nyina amushira ku mutima aramukunda cyane akumva umengo ikiza cyose coja kuri Yakobo ama ngo umunsi umwe
ngo ntuzeye Isaka abonye ariko arasaza ari mu gupfa ahamagara umwana wiwe w'imfura kuko baramahasa mugabo Esawu niwe yari bukuru acara kuko kandi mu migenzo y'Abanyisirayeli umwana mukuru niwe yabasamuragwa niwe yahezagirwa niwe umuvyeyi yahezagira agashikiriza kubasamuragwa hanyuma ngo aramara atumviriza rero jewe ngira urabona ko niko ndasaza nagomba ndaguhezagira ati mugabo banza ugende uje mw'ishamba uhige hanyuma uteke inyama zicumbe zishe neza hama unzanire fungure hama ndaguhezagira nyina bagiziki aravyumvise aba aravyumvise hanyuma ngo akora iki yaciye agenda abwira Yakobo ati so agomba guhezagira Esawu none ndashaka kumuhezagira yo utwara urumva ico kintu atugende wewe unzanire amasugura abiri y'impene anuze meza ati hanyuma ndahekere papa wawe hama wewe uzimushire ahezagire wewe umwana aranatinya arabona ati je ndashaka kuza kumubwiye kurondera umugisha kumbe ngasanga nikwega yo muvumo ati mbe nk'ubu papa yongundura akamenya ko ntari Esawu ati yomvuma kandi umuvumo wonkurikirana nyine ati humura umuvumo uzoja kuri jewe ati kandi ndazi nyene ndabikora ku buryo ataza kubimenya ngo acaragenda abaga y'amasuguru arafata ubwoya ngo kuko ntuze ngo Esawu yarafise ubwoya bwinshi ahantu hose hari ubwoya ahashira ubwoya bw'impene amadika ku bwoya bw'impene acafata n'impuzu za Esawu aziha abarizo yambara burya akamoto umuntu wese arisangije akamoto hanyuma ngo acashira se za nyama ngaha ku murongo wa 41 harababaje ku murongo wa 41 haravuga ngo ingaruka y'icyaha urumva nkunzeye Yakobo se yaramuhezagiye amuha umugisha wo kuzorima akimbura amuha umugisha wo gukorerwa amuha umugisha wo kuganza amwatura ko amajambo yose meza ba urumva Esawu nawe aje aragenda arateka tirashashira se aravuga ati papa by'ukuri ndaje umpezagira ati Esawu ni wewe ati mwene wanyu namaze kumuha umugisha ati papa nta n'uwundi mugisha namukayisigaranye umubwira ati ntawo nsigaranye ngo araturikararira hama carahiga ati vyanke ikundi Yakobo ndinda kumwica kubera arampemukiye niho abakozi bavyumva bakaca bagira iki baja kubibwira mama reka wumve ngahare ku murongo wa 41 ngo Esawu agirira Yakobo urwango wumvise bimwe navuga ntababyeyi twirinde kuko haraho dukora ibintu tuzi ngo turiko dutonesha abana muga tugakwega umuvumo tugakwega urwango ruzohoraho urumva ngo Esawu agirira Yakobo urwango kubw'umuhezagire se yamuhezagiye maze Esawu arivugana mu mutima ati data asigaje igihe gito tukaja ku kigandaro niho nzokwica muri umunanje Yakobo wavyumvise ati nteza kumwica byanka byakunda kandi usomeye ngaha hepfo karaba nyina yarabimenye Rebeka byabaye ngombwa kwahunga kubera iki kubera icyaha cyakozwe n'umuvyeyi rero abavyeyi dukwiye kugira attention cyane ntufate umwana ngo umushire hejuru gusumba abantu ufise ibyo ufise byose biba partage équitable tukiri ngaho naguciriyemo urabona ko abana baba bafise ingeso zitandukanye hari abana b'ibigabo hari n'abandi kweri uvuga uti uyu mwana arampimbara arangamburukira kandi ni n'umwana mwiza mbega hoho ni gute bo batandukanya abo bantu babiri urazi gajije ahubwo umwana w'ikigaba niwe warukwiye gutonesha cyane
niwe wari ukwiye kwereka urukundo rwose kugira ngo rwa rukundo uriko uramwereka rumugarure mugabo we igihe umuvuma igihe umutuka menya ngo uyu muvumo uriko uramutuka uriko uramuvuma uri kurashita noneho ibyo satani abashaka ku buzima bw'uwo mwana ahubwo wewe uba ukwiye kumuhezagira uba ukwiye kumwamira ivyamwa ukamubwira neza kugira ngo ugarure umutima wiwe mugabo igihe umutuka umuvuma noneho uri kugufasha satani kumwica davantage umwana wagororotse urumva we waragorotse urumva we nta n'ingorane afise sivyo yego nawe wo mwankuraja kugira ngo bandanye mugabo ntucinyize na wawe ningo nuko ari kigabo uwo kumutabara ni wewe kuko deje uwo mwana bari mu ngorane none ari mu ngorane nawe uri kurafasha kumwica cyane rero numva nobwira abavyeyi umwana afise ikibazo ahubwo ni wo kuba hafi gusumba ni wo gutabara ni wo kwamira ivyamwe ni wo guhanura ni wo kwegera kugira ngo ahindukire rero nk'uyu muvyeyi urumva ikosa yakoze nukuri ryagize ingaruka ikomeye umwana wiwe yakunda none haranamubura arahunga none umva yungutse ugerageje kutubandaniriza iyo nkuru ku batabizi byahavuye bigenda gute mama warugejeje uti mama we yarahunze oya hahunze mama we yabwiye umuhungu ahunge hahunze Yakobo ahunga Esawu amubwira ati genda kwa musaza wanje acaragenda ahungira kwa musaza we kandi reka ndakubwira abantu b'Imana iyi nkuru nayisomye numva irambabaje gose abavyeyi dukwiye kugira attention hari aho ukoreye ikiba umwana hama uwo mwana noneho aho kugira ngo ahinduke noneho akaba mubi gusumba urumva agakora ibibi kugira ngo anakubabaze urumva Yakobo ariko aragenda bamurungitse yaramubwiye ati mwana wanje ndakwinginze ntuzurongore mu banyamahanga ati ntuzurongore mu banyamahanga uzusabe nyokorome aguhe umukobwa wiwe urumva ntiwivange ntuze wivange Esawu aravyumva rero aravuga ati je kugira nkomeshe papa reka nanje cenje yaciye ajya kurongora mu banyamahanga ati kuko naje yarampemukiye ubwo bibabaza abavyeyi biwe ariko uravyumva hari ibikorwa dukora nk'abavyeyi abana bakabikora kumenga no kutwihora rero nico gituma dukwiye kwirinda cyane umwana ukamufata nk'uwundi kandi nawe bari mu ntege nke nawe ariko akora amakosa agerageza umubwire neza umwature ko amajambo meza kuko aya majambo uri kuramwatura nibyo tuzokiganira ubushobozi bw'ijambo ayo majambo uri kuramuvuga ko ntumwature ko mabi kuko ayo umwaturako aramushikako kandi nameze umwaturako nayo nyene aramushikako tugerageze rero kwatura amajambo meza kwa nabacu kandi tureke gutonesha abana gusumba abana rero umbajije ngo mvuge ngo ingene vyagenze urumva Yakobo yarahunze aja kwa Inarume ashitse kwa Inarume ico yakoze n'igiki yabaye umwungere w'intama hanyuma aca kunda umukobwa wiwe yarasaba abakobwa babiri aca kunda mutoya Inarume aramubwira ati nta ngorane mukorere imyaka 4 nzoheza ndamuguha yaramukoreye hanyuma hageze ku munsi wa Maria yamumuha kubera bagenda barongora mu ijoro kandi bagenda bitwikiriye ntiyamubona nta matara yabahari hama abyutse mu gitondo asanga yamuhaye mukuru yitwa Leya atarasubira ati kubera iki wankoreye ibi je nasabye Rasheli none umpaye Leya aramara ati mu mico y'iwacu nta mwana mukuru aca kuri mutoya aca kuri mukuru ati ni wamushaka nawe mukorera umvise ingaruka y'icyaha wamunanizwa urananizwa aca mukorera iyindi myaka 7 amukorera iyindi myaka 7 vyavuye hehe vyavuye ku nyifato ya mama wiwe hanyuma ariko Imana ishimwe
ni Imana ishimwe ko twagiriwe ubuntu n'Imana. Yakobo aramenya neza yuko kuko no kwa inarume ntiyamerewe neza, kuko inarume yagumye amutoteza ibintu yamuhemba agashaka guma bimutwara, mu nyuma aravuga ati no ifoko jewe mba nga, kuko ngo yagize umugisha, kuko urumva rya jambo umuvyeyi we yamwaturako yaramukurikiranye, wamuhezagara yamuhaye wamugumyeko, yagize umugisha mwinshi, baramugirira ishari na sebukwe, biba ngombwa ko agaruka. Mugabo aravuga ati naho ngarutse ko nasize nkoze ikibi, ngarutse. Igituma ngo mvuze ngo Imana ishimwe, Yakobo yigira inama, jewe ifoko nsenga, ndirira Imana kugira ngo inkure kw'izina pisi, impe irindi zina risha, inkure kw'itankiro, impe faveur yayo, ninaseruka imbere ya mwene wacu anyakere ntanyice ngo agicane n'abana banje. Urumva yahisemwo neza. Ngomba kubwira n'abavyeyi, wowe warabikoze nabi nk'uwo, senga Imana n'umutunzi w'imbabazi, irashobora kukubabarira, hama kandi n'ibyo wononye bigasubira bigahinduka. Yakobo ngo yagwanye n'umumarayika, yaragwanye n'umumarayika, aramubara ati jewe sindakurekura utampinduriye izina. Ati witwa nde? Aramubwiza ukuri ko yitwa Yakobo. Yakobo bisigura ngo umusuma. Ati rero kuva uyu munsi ndaguhinduriye izina, witwa Isirayeli. Rero mu majambo make agiye agahura na mwene wabo, yaramwakiriye, yamukumbuye, yamwakirana ibigumbagumba n'igishika cinshi, barasubira baranywana. Rero murumva ko ingaruka ya bya bintu umuvyeyi yakora, murumva iyo byaciye, ariko Imana yarabihinduye kubera Yakobo yatahuye akamenya icyo akwiye gukora kugira ngo asubire kumvikana na mwene wabo. Urakoze cyane muvyeyi. Habwirwa abapapa, habwirwa abamama muriko muradukurikirana, mwamaze kugwa muri rino kosa ryo kutonesha abana ukutangana. Ni mu gihe turi mu gihe kiba kigoye, ibisamaza abana ari vyinshi, umwana akakubera ikigaba. Nukuri murumva ngo kijya kigaba nyene nico ukeneye kwiyegereza kugira ngo gishobore kugira ante urukundo rwawe rumugarukane ahantu ushobora kuvuga uti uyu mwana nawe no muhesha umugisha. Mama Khawuri, reka ndagushimire. Sinzi ko hari akajambo kanyuma ushobora kurangirizako dusa n'abarangiza ikiganiro. Ego akajambo numva norangirizako nkuko bivuze ni gukebura abavyeyi. Nukuri bavyeyi twirinde. Hariho abavyeyi n'abantu bamaze kugira n'abana bakuze, kubera umwana bafise nk'uburyo ugasanga niwe bitumwako, niyo yo bari n'umuhererezi ugasanga asa n'imfura. Umve nkubwire, umwana uko ari kose muhe icubahiro, mufate nk'umwana wawe, mufate umva naho uyo yoba atanga, umubwire utego Imana yaraguhezagiye kugira ngo tubere umugisha. Mugabo n'abakuru be abaha agaciro, kandi nawe nk'umuvyeyi ubaha ikibanza kibakwiriye, kuko birababaje nko kubona umwana mu rugo w'imfura afatwa nk'utagira ikimazi. Imuhererezi nawe akaba ari bo bagira samuragwa bahiki agaciro kanini. Nukuri fata abana cyo kimwe, uwafise ingorane ahubwo wari we wereka urukundo cyane kugira ngo nawe yumve yuko ari umwana mu bandi. Hari nabo usanga acamuha n'ibintu byinshi, yafise n'ibintu bya heritage atanga, ugasanga ati ya privilege wamufasha ugira iki. Nukuri si vyiza. Abana bafate cyo kimwe kuko n'abana bawe. Ntusige umujyano mu ruvyaro rwawe, ariko hasiga ubumwe n'urukundo. Kandi igihe wabivye urukundo mu bana bawe, nukuri bararugendera, barafashanya, barakundana, baraganira, naho batababanganya, nawe ufise akumva yofasha n'uwundi kugira ngo atera imbere. Ariko byose biva ku nyifato yawe. Uwo nyari umwana agomba gucinyiza abandi, mwankire umubwira uti
ni mukuru wawe mwubahe, yumve ko nawe ikibanza ciwe nico ntashaka kuramplasa ica mukuru we. Numva nico norangiriza ko Imana ibampezagirira. Nuko nawe muhezagire kandi urakoze cyane. Dushimire n'abakunzi bacu ba Horikana TV badukurikirana. Nukuri abavyeyi mwebwe muri muradukurikirana muravyumva neza yuko kizira gutonesha umwana gusumba urundi. Abana bafate ku rugezo rumwe, wihanganira urya kugora, umufate co kimwe n'uyo akugamburukira, ndetse unamusengere kugira ngo abana baze bagirente bagira amahirwe, kuko urumva hari igihe bitwara umwana ahandi hantu kubera ko yicira imanza akavuga ati nakare muhira ntibankunda. Reka rero ndabashimire bakunzi bacu mu kurangiza nkuko dusanzwe tubikora n'umugenzo, turasenga dusenge kugira ngo turangize. Turagushima data wera, turagushima kubwa kino kiganiro, turagushima kubwa mama Haure, turagushima kubwacu twese kuba waratugiriye ubuntu kugira ngo dushobore kuba turi hano gutanga ibiganiro. Turasengeye abakunzi bacu ba Horikana TV, hari abari mu bibazo bitandukanye, Mana bagenderere umwe wese umubere inyishu mu kibazo ciwe. Nuko ndetse turanasengeye n'abatarabakunzi bacu aho baherereye hose, Mwami ubahezagire, uhezagire igihugu cacu, ukomeze kutugirira neza ubu nibihe bitazoshira uri umwami. Amen. Amen.